ariko vraiment ndibuka nari mfise igitabo canje, nari mfise indirimbo nyinshi, je nari umupete afise nk'indirimbo shika nka 60 nanditse ziri ngaho ntaramenya na studio izoza, ariko nari ndazifise. Sasa barambwira bana igitabo urabona ko mu nkambi nkungugu niki, iki gitabo cyawe asere bamabitabura. Nkavuga none kweri uriko urafata indege ugenda muri Amerika bacha babitabura, none je ubutumwa bwose mbikiye abarundi nzoge ntabutanze bwo mana kweri nimba ubona yuko ubu nshobora kugenda ubutumwa ukacha babutabura, je mana sinzogende kweri. Ndabwira n'abagenzi je kweri ko nageje no kugura ikindi gitabo gishasha ndandika, barambwira uti ari inkungugu bazobitabura. Nje butuko kweri Imana byagenze uko nyene mu muryango wose nige nasigaye. Mkombozi ni Nzeyimana Thomas, akaba avuka Makamba nyahitwa Nyanzarake muri Kabondo, akaba yaravutse tariki 24 mu kwindwi 1988. Hanyuma akaba yarize afise diplome, yarasomye kwicyuva, yarasomye kwikaye. So ikindi nacyo nkabandi umuririmbyi, ariko natanguriye umuziki mu Butabira, natanguriye umuziki hanyuma nk'abantu maze gushika mu Burundi ndabandanya. Mfise abana babiri, uwa mbere afise 14 ans, uwa kabiri nawe akwije umwaka leo 11 nene kuri no kwezi kwindwi. Je nkiri muto naye mfise amenyo yo hanze banyitagwa amenyo. So wacyusanga uri imbere y'udukumiye gutwenga bikangora, so Imana iramfashe irayakuraho irasubiza inyuma yashira ku murongo. So na umwana nabyo nyine byatuma ngira amasoni menshi, hariho defo yifise kandi iri ngaho umugira defo yino bazoyibona utashe akiri imbere ushitse gusa niyo bakwakiza uko twahunze 93. Sasa icyo gihe sinarinzi icyo nkunze, narinzi gusa yuko hari amasasi ariko aratera hari induru uko. Ariko maze gushika hariya mu nkambi, mu nzira ho nyene byari bigoye kubera nibuka yuko hari bamwe mu miryango bitavye Imana batagize banajabuka niyo Tanganyika bashika ahitwa Kagunga muri Tanzania. Hanyuma ikindi nacyo tu nuko natanguye kubona umupapa Imana yaremye kugira ngo izozi yacisha imigisha y'abana kuriwe bafungure biciye kuriwe, ariko nawe nyene atega amaboko bamugaburire. Narabonye umwana abura kw'ishure, baravuga uti uko ifoko dutanga n'amahera make gutera kubigisha, basi turi ya 20 shillings, yari 20 shillings muri primaire, secondaire nayo yari 40 shillings. Iyo 20 shillings yari nka 10 y'amarundi atena 10,000, ariko hari abana birukana kw'ishure kubera kubura ayo mahera. So ni ibyo byinshi n'ubunya, ariko tunyene kuba ntashobora gutuma y'umuntu ni kubera n'ahantu umuntu akurana ubwoba, kuko umwana yakuriye mu bintu by'ubuhungiro arakurana ubwoba kubera hariho confidence abura, hari ukwiyemera abura kubera atari wabo, hari akantu kaguma kaza. Kandi iyo ukuriye mu nkambi bakugaburira, ubona papa wawe bamugaburira, bituma uyamigisha Imana yari gucisha kuri yo kugira ngo mwe muronke Imana. Papa wawe adashobora kubona yuko Imana yobicisha iwanyu, aguma abona yuko ari undi umupapa yitwa Sere Imana izocisha kugira ngo afungure, ariko amaherezo papa nawe yitavye Imana ntabisiga basigira. Urabona ko ubusiza abana bawe mu buzima bugoye bugaragwa. So nabonye icyo byanyigishije yuko simfashanyo zose Ireve asera dufasha, ariko usanga tuba twahunze inzara, kenshi tuba twahunze amahoro. Ariko kumara imyaka 10 ariko baragaburirwa bajya abantu, umupapa adashobora kuba responsable w'abana biwe, hariho n'akantu k'ubumuga kaca kajyamo tukabimuga. Ariko nembyo gushima kubera twananiwe gufata ingingo zishobora gutuma umwana w'umurundi adahunga. Muri ico gihe iyo umuvyeyi unaniwe kubyikorera ku bana bawe, undi muvyeyi aca byikorera kandi nabikora mu nzira we bifuza. So nawe nyene turabashimira kuri ivyo. Nuko haranyeretse yuko sinzogira ubwoba mu buzima, yuko ibintu bihinduka. Ikindi nacyo haranyeretse yuko iyo imfuvyi, ko narabonye imfuvyi idafise n'abavyeyi,
adafise n'abavyeyi, adafise n'umuntu basi w'umubanyi azi, ariko nyene barakuze barigwanye mu buzima n'ubu bameze neza. So byaranyeretse yuko uri kumwe n'Imana, igikuru gusa nuko uri mu ruhande rwa innocence, ntuba ari wewe kuko n'igisuma kirahunga, n'umunyakibi arahunga. Icambere na mbere natanguye mu nkambi cyane kubera narakunda kurapa nyene indimbo za Professor Jay, kubera za indimbo zigisha narakunda kurapa, ariko sasa ugasanga amajambo araheze y'indirimbo ubundi, kandi ndi imyaka ya adolescence, abana babigeme bari ngaho hari ukuntu amaraso ajyashyuha kurusha. So nabona umengo imistyle iraheze kandi abakobwa bari ngaho nabo nyine ko barandaba ariko baratwenga nkabona umengo ni prestige, nje nangura kurapa ngaca niyongezamo by'iwanje kugira ngo bandanye bandaba. So mukongera mutwi wanje basanga ndavuze nk'umukobwa urabona nk'uyu yambaye jaune ukuntu aberewe, akavuga yaramvuze, anatanga kumbwira ko icyizere, ariko je nta n'imistyle nari mfise. Agera igihe hari umunsi mukuru w'impunzi asere barasaba yuko aragahunda kubona mwibara kaguma kagira uko izeka tugasabe karirimbe, ariko je nta mistyle nari ifitiye kwe nibwo cyo genda nababwiye ko ndwaye ko byarangoye, ariko umwaka uza ndimvya none nzohunga gushika ryari. Reka gusa nyine bikuwe barambwira cyanda create indirimbo, cyo getwe kumwe na group, cyo dukaya group yitwa Boyfriend, mwitavye Imana rest in peace Maskole. Hanyuma icyo gihe tumaze gukora iyo group niho twaciye dukora indirimbo mu munsi mukuru w'impunzi, turimba indirimbo tuko twashima sere kubushaza yaduhaye ukuntu batwakiriye, yadushima kubera deja abantu bashimira kudashimira kwakiriye. So byatanguriye ngaho, baadaye hacaza amateme ya sida, umunsi mukuru wa sida, turirimba duha amasabuni, kandi icyo gihe cyari ikintu gikomeye sana. Kuririmba nabona yuko ariyo nzira nzobamwe, vosa sinabonamo amahera cyane, nabonamo gusa inyungu. Narabona umengo abarundi ngiye kubanura, narabona umengo sinifuza ko bizoba, kandi ikikoya nibuka yuko maze kuza n'indirimbo yanje ya mbere, n'ukuntu yari mu Giswahili zawadi ya mwaka, n'ukuntu abantu bayakiriye byace biserukira cyakintu nakunda kubona umuntu ariko ahotera ubundi. Sasa so byarambabaza nkavuga uti inzira y'umuziki niyo nzira yomfasha gushikiza ubutumwa, ariko nta mahera nabibonamo. Ko nibuka nari fise form, hariyo form zya formulaire twamatuza zo kujya hanze muri Amerika, je nari mu muryango, ariko vraiment ndibuka nari mfise igitabo cyanje, nari mfise indirimbo nyinshi, je nari umupete afise nk'indirimbo shika nka 60 nanditse ziri ngaho ntaramenya na studio yizoza, ariko nari ndazifise. Sasa ndi barambwira bana igitabo urabona ko mu nkambi nkungugu niki, iki gitabo cyawe asere bamabitabura. Nkavuga none kweri uri kurafata indege ugenda muri Amerika bacha babitabura, none je ubutumwa bwose mbikiye abarundi nzoge nta butanze bwo mana kweri, nimba ubona yuko ubu nshobora kugenda ubutumwa ukacha babutabura, je mana sinzogende kweri. Ndabwira abagenzi giye kweri ko nageje no kugura ikindi gitabo gishasha ndandika, barambwira ari inkungugu bazobitabura. Nje bugutuko kweri Imana byagenze uko nyene mu muryango wose nige nasigaye. Ko numva ku radio bwa mbere bahamagara abantu bavuga yuko hari presentation y'indirimbo nyinshi zitandukanye z'abastari, kana ba Etoile Sante na ba Big Fizzo bari basohoye Banko Crazy, ariko indirimbo bayishizemo ahubwo uyu mupeti subizamo incyuro, indirimbo bayishizemo incyuro shika 6. So natanga ko navuga uyu ni jewe, abantu bako baravuga uyu muntu yatari zawadi ya mwaka. Yani indirimbo nayikoze ndi mu buzima bugoye sana, indirimbo ntayifise n'ikiratu yusi. No kujya muri studio nari maze umunsi wose n'igice narafungura, ko ndayumvise ubwa mbere muri radio ukuntu abantu bayakiriye, narabize ndigenye ndi munsi avuga mana unichewe kweli, tugira ngo mvuye mu nkambi shike Makamba kugira ngo mvi Makamba so gushika Bujumbura, umuntu yampaye lift avuga ati peti ndafise impano, ariko cyarampimbaye sana. Na papa nari mfise na mama
n'abantu bamwe bamwe ntibashaka ko niga i Bujumbura, sitagiye kwiga i Bujumbura. Naraforsinga avuga yuko basi fume niga hano ari studio. Indoto yanjye ndi ngufi misohoka basi. Kubera igihe byo kujya hanze byanse abandi bagiye. Tadiri baravuga abantu kagira kwiga i Bujumbura uzokwiga iby'imiziki. Bamwe bamwe baravuga n'amashuri tuzokurihira. Ndavuga reka nanga icyizere uza gundirimbo zadiya mwaka. Bw'Imana amfashe sana. Eko ndashima Imana, ndashimira ko Chris Big Fizzo n'abafana kuntu bayakiriye niyo yabaye intandaro y'ubuzima bwanjye, nanga kuronga amaminervale, nanga kuronga n'ibiratu. Cyo gihe n'impuzu nambaho nuvuye mu nkambi nayo yabari nshasha basanga yara idashobora kumesa ngo ishoye gutagata. So indirimbo yo ndayibutse kweri namashima Imana. Niyo mpamvu sinibaza ko hari ikindi gihe genzo shora kuba mu buzima bwanjye zogira ubwoba nzi ko Imana iri kumwe nanjye, kubera ko igihe nari kuri rompo yari ikintu mu cyongereza bita break point, yari ahantu ugera ukavuga uti none ngaha indirimbo idakunzwe n'amashuri nzo kwiga nzobaho gutena. Ndashima Imana yabaye neza. Ndashima Imana yabaye indirimbo yamfashije cyane. Tujye nibaza yuko na formule kweri n'abantu fise giye mu kwandika indirimbo vuga gusa tunyene ni kagatima tuko iyo habaye ikibazo, kubera Satani n'Imana sometimes ushobora kubisobanura nk'ikibazo n'inyishu. So iyo habaye ikibazo Satani aba yaganje. Sasa bwa bundi ari gihe mvuga uti reka ndabe ko nozana inyishu, ndabereka inyishu twaye gufata kugira ngo Satani ntagansadire hari ubumana umuntu acyazana. Je nibaza ko ari igihe cyo kuvuga uti hari ibibazo kantereye icyumviro, ariko kubera je n'ikirundi je nakimenye vuba sana, kubera no mu nkambi ikirundi twarakinuba ukuntu, kubera abatanzania bagufate utaziki kandi uri umujene ubufise akantu ko kuvuga ndaza koresha umukobwa. Sasa igiswahili atacyuzi wamenga uri umubono. So what you sanga sometimes uraba oblige kugira ngo ubeho abatanzania baragufata abapolisi. So uko naji no mu Burundi atane kirundi nzi neza jewe nibuka kugira ngo menye kirundi narimutse no mu buyenzi nari nashikiye njya kuba mu Nyakabiga kugira ngo ndabe ko nohura n'abantu bazini kirundi. Nibuka n'umukobwa twakundana yarampevye, ariko nabonye ko ari inyishu gusa Imana ishaka ndondere utazi igiswahili uzi kirundi kugira ngo menye kirundi nize na lettre kugira ngo ndonke kirundi. So na birampimbara cyane iyo Imana bikoze nkuko nari nifuza, kubera ni ndishi bimpaye. Ariko kandi nk'indirimbo inspiration kuyironka kenshi ndakunda kuba ndipoze je ndakunda gusenga kenshi saa 9 z'ijoro je mba ndiko ndasenga, kandi kenshi saa 9 z'ijoro Imana irakunda je kenshi saa 9 z'ijoro gushika saa 11 je mba ndi maso. Ko n'umwanya kunda mba ndipoze nkabone kibazo uko tu, ariko kenshi mba ndije nyene ho nandika indirimbo neza. Ndafise turu itwafata imisaraba turu ko y'abarundi amademande yabaye menshi cyangwa gutika byose ndabikorere hamwe. So anfise province 10 nzojyamo mwifata imisaraba turu, aho nifuza yuko mpejeje izo concert 10 kuba nisengesho rya ndirimbo fata imisaraba turabe yuko ko urabona abo muri leta president nyene cyubahiro n'abandi ubu bagira amasengesho, kara abantu mu masengero bagira amasengesho, ariko twebwe muri music twe nk'abajere dufata ngo by'amasengesho by'abatama n'igiki, ariko ibyago biteye twe nibidusiga. So I think ni gushitwa n'abajene babone yuko byo gusengera igihugu, byo gusengera abarongozi y'igihugu ari byacu. Twebwe abantu umwana ni wasengera abavyeyi byoshe cyane, Imana irumva cyane. So uko nzojya mu province ashika kwa zo ari anniversaire yanje, nzotangurira Makamba tariki 27 nzobandinga kuri Paradise, hanyuma tariki 28 unyene mu kwindwi nzoba ndaho mu Rumonge ahita kuri Seresi.
hanyuma kwinjira azoba ari 3,000 ku mwana, ariko kubera azoba ari kumwe na anniversaire yanjye zuca ntanga na brochette, nkavuga uti nari gutanga amagato, ariko jewe n'umuntu ngundi nyishu cyane kubera je gato simbona inyishu yayo, ariko inyama umuntu yoronka n'uburobe agahaga. So kubera nafise amahera yo gutanga inyama n'uburobe, reka mfume ntanga imboga ubwo ari umuntu yironderere. So nuko ndashima cyane. Hanyuma izindi province nzojamwo ni Kayanza, Ngozi, Muyinga, Gitega, hanyuma nzoba ndi Ruyigi na Cankuzo, hanyuma naha Byumbarira na Muramvya.